Hari mu masaha y'agatondo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 2025 niho nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye yafata urugendo kwiwe rugana i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahagiye mu masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe hari haheze ikiringo kitari gito bariko baravyiyumvirako, ndetse n'ibiganiro byarakozwe inshuro zitari nke, ariko nta musaruro byigeze bitanga. Kuyini ncuro niho babonye ko imbanyi y'u Rwanda itovyara amahoro, bahitamwo kongera gukora amasezerano, kuko ngo abagiye inama bagira imana. Gusasira amahoro indava niryo soko ry'iterambere, ndetse no gusenyera ku mugozi umwe ni bimwe mu bizotuma Afrika yibagira kahise kabi kayo. Nkuko nkunze kubibabwira kenshi muri video nagiye nkora, ni naryo ragi twasigiwe n'incungu za Afrika. Ndavuga Muammar Gaddafi na Thomas Sankara, Kwame Nkrumah na Julius Kambarage Nyerere, tutibagiye n'incungu yacu Rodoviko Rwagasore, hamwe n'abandi tutarenze kudondagura bagize uruhara rukomeye kugira ngo umunyafrika aronke uburaro n'uburamuko. Reka mumfashe tubashimire, twongere twibukanye namwe ko intwari idapfa irasinzira. Ni KB Carnival, inyamaswa yatsindiye ishyamba, umwami wacuriwe indyarya, intare tunzwe n'icanja, yacitse umutego igacura intego. Suko nubaha abandenze, ahubwo nubaha buri wese. Nzwi n'abiyizi, kumenya niko kwimenya, ndasosa kubasi nkarura. Ni King of the Street, ni Black Warrior. Reka twinjire mu kiganiro cacu, ndabakunda. Reka ndabahe mwiriwe cangwe mwaramutse bivanye naho mu wese arereye. Ni KB Carnival ngarutse kuri micro za entertainment. Twibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore agenda arabona ibiganiro byacu tugenda dukora buri munsi. Ni inyungu kuri we, ikaba ni inyungu kuri twebwe mu bikorwa dusanzwe dukora bya buri munsi, turabiha agaciro. Reka twinjire mu kiganiro cacu. Ni KB Carnival muri kumwe kuri micro za entertainment, atagutinda atakubarambira. Reka nkubite mbangura twinjire mu kiganiro cacu. Ni vyatangajwe n'ibiro vya Perezida Evariste Ndayishimiye ko yafashe urugendo yerekeza i Washington mu gikorwa categekanijwe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12. Perezida w'u Burundi yavuye mu gihugu yerekeza i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitabira igikorwa cyo gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Nkuko byari byatangajwe mbere, NYENICUBAHIRO Evariste Ndayishimiye asanzwe atangaza amakuru y'ingendo ziwe mu mahanga. Ni mu gihe yatumiwe na Leta ya Washington kwitabira ico gikorwa gitegekanijwe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka nkuko twabibabwiye. Ndetse n'ibiro vya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyemeje ku itariki y'uno munsi ko bizokwakira abaperezida, harimo Perezida w'u Rwanda ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo bashire umukono ku masezerano y'amahoro vyumvikanweho mu kwezi kwa Ruheshi, ariko kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Aya masezerano agashirwaho umukono n'abakuriye ububanye n'amahanga. Perezida Donald Trump yari yahaye Tereza Kayikwamba, intumwa ya Felix Tshisekedi, na Olivier Nduhungirehe, intumwa ya Paul Kagame, amabaruwa atumira Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi ko bazokwitaba ico gikorwa ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka nyene. Ni mu gihe byari vyitezwe yuko bazogenda i Washington mu kwezi kwakurikira kwa gatandatu, mu kwezi kwa mukakaro, ariko kwezi kw'indwi, kugira ngo basinye ayo masezerano, ariko ntivyashoboka ku mpamvu zimwe na zimwe. Ariko kuri uno munsi tariki 2 niho bagiye kwitaba ico gikorwa. Uburundi bufise uruhara mu ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe habaye kumvikana kwa Leta y'u Burundi ndetse na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi zaragiye gufasha FARDC kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho Alliance Fleuve Congo ariyo M23, hamwe n'ingabo z'u Rwanda zisanzwe zifasha ku ruhande rwa M23. U Rwanda ruragirizwa na Leta ya Kongo gufasha umutwe wa M23, mu gihe Leta y'u Rwanda nayo yagiriza Leta ya Kongo gufatanya n'umugwi wa FDLR bagiye guhungirayo mu gihe bari bakoze genocide mu Rwanda. Izi mpande zose uko ari zibiri zirahakana ivyo birego byatanzwe. Intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo iri mu byatumye umubano w'u Rwanda n'u Burundi utosekara, aho kugeza kwino saha u Burundi bwamaze gufunga imipaka ibuhuza n'u Rwanda. Ni mu gihe u Burundi nabwo buvuga ko impamvu bwafunze imipaka ari impamvu yo gukingira bene igihugu babwo, kubera ko u Rwanda rusanzwe rukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko ibinyu Rwanda nago rukabihakana. Mu minsi iheze, Ministeri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi yashikirije ko u Burundi nabwo bufise uruhara muri aya masezerano yakorewe i Washington, kandi ko ibi bifatanye no kugarura umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Aya n'amasezerano yasinywe mbere, ndetse zimwe mu ngingo ziyagize nk'ibikorwa byo kurandura umutwe wa FDLR
byaratanguye gushirwa mu ngiro nkuko abategetsi n'igisirikare ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye babitangaza, kuko arivyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yari yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere byari byatangajwe yuko aya masezerano azoshirwa ku mukono na Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi nyuma yuko ibiganiro vy'Doha muri Qatar hagati ya Alliance Fleuve Congo ari M23 na leta ya Kinshasa bagize amasezerano y'amahoro, ariko kugeza ku isaha bikaba bitaraja mu ngiro. Patrick Muyaya, Minisitiri w'imigenderanire muri leta ya Kinshasa, mu minsi ishize yatangaje ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi nta kintu azosinya mu gihe ingabo z'u Rwanda zitazoba zirava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haragaragara icyizere gike mu bantu ko aya masezerano nubwo yasinwe na Perezida Antoine Tshisekedi hamwe na Paul Kagame atazohindura vyinshi kwihagarikwa ry'intambara hagati ya M23 ndetse na FARDC. Mu gihe hashize amezi atari make impande zose zumvikanye guhagarika imigwano, ariko ntibije mu ngiro. Leta ya Donald Trump yashizemo imbaraga zidasanzwe kugira ngo bagere kuri aya masezerano, bikaba bifatanya n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hamwe n'ubucuruzi bwayo. Ibi ni bimwe mu by'abasesanguzi bavuga ko Donald Trump ashingiye cyane ku nyungu za Washington kurusha gushaka amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi natwe turabyibaza. Hakurikijwe ivyumvikanwe ko mbere ariko ntibishigwe mu ngiro, biramoneka ko nubwo Antoine Felix Tshisekedi hamwe na Paul Kagame bosinye amasezerano y'amahoro kwizo tarike 4 z'ukwezi kwa 12, ariko ntibishike ku ntambwe ifadika mu biganiro hagati ya Kinshasa hamwe na Alliance Fleuve Congo ari M23. Amahoro agakomeza kuba inzozi ku mwana wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mu burasirazuba bwayo bamwe mu banyagihugu bari mu ngaruka mbi z'intambara aho bageze habi. Reka tugushimire wadukurikiranye kugira turangize ikiganiro cacu, twibutse umuntu wese atarakora subscribe kugira ngo ayikore. Namahirwe meza tuguhaye kugira ngo ugende urabona ibiganiro byacu dukora buri munsi. Reka tubabwire tuti turabakunda. Ni KB Carnival mwari kumwe kuri Microsoft Entertainment. Ndababwira nti ndabakunda.